ubwiza bw'Imana bukubira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Matayo igice ca kabiri washaka kuzingurira muri Bibiliya yawe. Sinzi ya mikrofone bayishiriye Kristo. Okay. Matayo igice ca kabiri. Kristo adusomere kuva ku murongo wa kabiri kugeza ku murongo gushika ku murongo wa 11. Matayo igice ca kabiri kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11. Abariho bagarukiriza. Barabaza bati, umwami w'Abayuda yavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri yiwe turi burasirazuba, none tukaba tuzanywe no kumushengerera. Umwami Herode avyumvise, ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose, akoranya abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe bose bo muri ubwo bwoko, arababaza ati, Kristo azovukira hehe? Bati ni Betelehemu mu gihugu c'Yudaya, niko vyanditswe n'umuntu w'Imana, yavugishwa n'Imana. Kandi wewe Betelehemu mu ntara ya Yuda nturi mutoya mu baganwa ba Yuda, kuko kuri wewe hazova uwuganza, niwe azoragira abantu banje b'Abisirayeli. Buno Herode ahamagaza abanyabwenge mu mpisho, abasiguza igihe iyo nyenyeri yabonekeye. Abatuma i Betelehemu ati nimugende mubaze mushirutse umwete ivy'uwo mwana, nimwamubona muce muza kumbarira ngo naje nze kumushengerera. Nabo bumvise iry'umwami baragenda, maze iyo nyenyeri babonye iburasirazuba irabarongora, irinda ishika hejuru yaho uwo mwana ari, ihagararaho. Babonye iyo nyenyeri banezerwa akaneza kenshi cyane. Bashitse mu nzu babona uwo mwana na Mariya nyina wiwe, bikubita hasi baramupfukamira, barumura ibisimbo vyabo, bamushikanira amashikanwa, izahabu n'imibavu n'isenga. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nimvire kuri aba bantu baherekeje canke baje kurondera ivuka rya Yesu, bintera kwiyumvira muri iyi minsi mikuru, kuko hari amajambo menshi avuga ku bijanye no kuvuka kwa Yesu, kandi abafise uburyohe bwayo kandi abadasanzwe. Rimwe ukiyumvira kandi ukabona yuko ikibazo cari gihari mu gihe ca kera, nuno munsi nico kibazo nibaza ko isi ifise. Kuko urabona yuko igihe Yesu yavuka, nubwo byari byaravugishijwe bikavugwa n'abantu benshi, bikavugishwa n'abavugishwa bose ba kera, n'abami n'abantu batandukanye batari mu bavugishwa n'abami, bose bagiye bavuga ku bijanye no kuvuka kwa Yesu. Ariko iyo uje ukaraba ukibaza ukavuga ati none ni gute bishoboka ko ibintu nk'ibi byavugishijwe imyaka irenga ibihumbi, hafi imyaka yarenga ibihumbi 2 mu gihe Yesu yaza kuvukirako, guhera ku myaka ishika ku 1800 inyuma, abantu bose bagiye bavugishwa mu buryo butandukanye, guhera kuri ba Abrahamu karengana kwa ba Dawidi, ugashika ku bavugishwa bitwa bavugishwa bakuze n'abavugishwa bitwa kandi bavugishwa bato bato. Abo bose ukaraba bose baravugishijwe ivyo kuvuka kwa Yesu, ivyo kuzoza kwa Yesu. Umuntu wa mbere yavugishijwe ivyo kuza kwa Yesu yabwiye Adamu na Eva, yari Imana ubwayo, niyo yavugishijwe ivyo umucunguzi azovuka. Ariko ukagerageza kwiyumvira, ni gute umwami yavugishijwe n'abantu bangana gutyo, akavugwa kenshi bingana gutya, hageze ko avuka, igihe ciwe cyo kuvuka abari bamwiteguriye ni bake, abari bazi kwaje ni bake. N'igihe Mariya na Yosefu batwara Yesu mu rusengero, urabona ko abari bamutegereye bari abantu batarenga 2, umutama n'umukecuru, bari barabwiwe ivyo kuza kwiwe. Rero birantera kwibaza kuri iki kibazo, none kumenga mu gihe ca Yesu ivyo kuza kwiwe abari bavyiteguriye naho byavugishijwe bari bakeya. Aba bana baheje kutwigisha yuko no mu gihe c'Abayuda none munsi bo baracarindiriye Mesiya, ariko wavugishijwe yaramaze kuza, ariko ntibamenye ko yaje. Igihe ciwe cyo kuza caraheze, arapfa arazuka, uyu munsi amaze imyaka aganje, ariko kandi batarashika ahantu bamwe batahura yuko ari we mucunguzi Imana yasezeranye, baracarindiriye uwundi azoza. Ariko wagerageza kuraba ukavuga ngo mbega ubuzima bwacu byanteye kwibaza, nkiyumvira kuri kino kintu nkavuga ngo mbega vy'ukuri
Yesu turashobora guhimbaza iminsi mikuru nk'uku kwa Noeli, tukaba dufise ukuntu uyu munsi twawushuhiye kandi ukuntu ari umunsi uryoshe. Kubamwakiriye uyu ni umunsi udasanzwe, ni inkuru nziza, ni umunsi dushobora guhimbaza ibihe byose, iminsi yose turawuhimbaza. Ariko kugira igihe tuwibukiramwo birasubira kandi bikatwibutsa ubwo buntu n'iteka twatewe. Ariko kandi ku muntu ubuzima bwiwe butaba buriko burajana n'Imana, uyu munsi ntuba ari umunsi wo gusiga atacu hinduye mu rugendo rwawe no kujana na Kristo. Bwana sifuwe sana. Kwereka abantu b'Imana, kuko biraboneka muri histoire y'isi, mu mateka canke muri kahise k'isi, turabona yuko isi yama ihusha akaryo ko kugendererwa n'Imana. Igihe Yesu yavuka birababaje kuko byaraboneka ko benshi batamumenye, kandi nuno munsi benshi ntibamwakiriye. Turabona yuko umwana w'umuntu ni kenshi ahusha igihe cyo kugendererwa n'Imana, ni kenshi ahusha ico Imana igomba gukora mu buzima bwiwe. Kandi biranashoboka yuko ndatwebwe turi hano hantu hari urugezo dushobora kuba dusanga tutariko turajanamwo n'Imana nkuko twakagombye kujana n'Imana. Rero je kuri uyu munsi wa Noeli bintera kwimvira kuri kino kintu, kandi no kudefia canke guchallenging umutima w'umuntu wese yicaye muri kino kibanza. Mbega turiko turabaho mu kunengesera canke muri plenitude y'ico Yesu yakoze, canke na implication canke na consequences zose z'umusaraba? Turiko turabaho ubuzima ico Yesu yakoze ari gikorwa kiriko kirahingura, kiriko kirakoreka mu buzima bwacu atana kimwe tudafise ko access kandi twaragihawe? Kuko birashoboka yuko ushobora kubura ngaho uri kurahimbaza uyu munsi mukuru, ariko ukisanga ubuzima bwawe iyi Imana yavuze ibintu kera bikaba, ugasanga nuno munsi hari ubundi buvugishwa turindiriye ko buzoba, hari ibindi biri imbere biturindiriye, ariko ugasanga birashoboka yuko hariho ubuzima bwawe uko bubayeho ntibusa n'uwiteze ico Imana iri kiravuga n'ico Imana yavuze. None nimba ivya mbere yarabivuze bikaba, kubera iki tutokwibaza yuko nibikurikira yavuze bizoba, hama bigatuma ubuzima bwacu tubaho tuvuga ngo uwo mwami nzobana nawe, nzomwomako, nzomufata, atari ivyo gusa mu guhimbaza canke mu kuryohererwa iminsi mikuru, ariko ndagomba gufatana nawe no kumwomako, no kumukurikira, no kumwihebera. Bibiri tubwira ngo aba bantu barongorwa n'inyenyeri kugira ngo bamenye aho umukiza yavukiye. Ngo bamaze kubona ikimenyetso c'inyenyeri, bakabona ikimenyetso c'aho Yesu yavukiye, Bibiri ivuga ngo bamaze kubona ico bakurikiranye bakagira urugendo rurerure, ngo bagize umunezero mu mutima. Ikigira kabiri, ngo bamaze kumubona ngo binjira aho Mariya na Yosefu bari, ngo bunamira uwo mwana baramuhimbaza. Iri jambo twasomye ku murongo wa 11 havuze ngo barinjira baramwadoha. Iki gikorwa cyo kumwadoha ntigihagararira gusa yuko baririmbye indirimbo, ariko ni igikorwa cyo kumwubaha no kumwihebera, baramuhimbaza. Mwibuke ko ivyo babikoze uyu mwana akira kayoya, hakiri bimurindiriye vyinshi tutaramenya ico bizovamwo, ariko ngo bo bico bakoze bamaze kugira urugendo rurerure, ngo bashitse imbere ya Yesu baramwubashe. Nta kindi dushobora guhamagarirwa muri uru rugendo rwacu kuri uyu munsi mukuru wa Noeli, kuri uyu no munsi muri kino gitondo. Nta kindi na kimwe duhamagariwe inyuma y'ivyo Yesu yakoze bihambaye bikomeye, atarukuza imbere yiwe tukamwubaha. Iri jambo adoration cyangwa iri jambo guhimbaza, ngo baramuhimbaza, ntitubivuga gusa muri izo ndirimbo, ariko tukavuga ngo tukamwubaha, aho ubuzima bwacu bwose bumwubaha. Nta kindi kintu nokorera uyu munsi mukuru wa Noeli atari ukumakinga sure no kuraba mbega ubuzima bwanje ndubashe Yesu iminsi yose, mbega naramwubashe, mbega naramukuriye ubwatsi, mbega naramwunamiye, ndamwunamira kwa mbere, ndamwunamira kwa kabiri, naramwunamiye umwaka wa 2020, mbega nditeguriye kumwunamira no mu mwaka wa 2021. Iyo niyo adoration, igihe tumwubaha tunatoa heshima zetu kwake. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ngo bahejeje kumwunamira, ngo bafata ivy'agaciro vyabo baramushikanira, ngo bafata inzahabu n'ifeza baramushikanira. Mu yandi majambo, iyi submission, ukukubaha, kuguca bugufi kuri Yesu, vyanageze ku rugezo aho bazanye ivyo bafise vy'agaciro. Umuntu acumukurira, umuntu abirira icuya, umuntu yiruka arondera ku munsi, kundwi, ku mwaka,
haleluya. Aho bamwe turiko turagira bilan y'umwaka tukaraba ngo mbega twarungutse twaragize gute, aba bantu bafashe ivyari ivy'agaciro, ivyari biri précieux byose ngo baraza babishikanira Yesu. Ni kindi kimenyetso cyo kumwubaha, aho dufata ibyacu byose ari ubuzima bwacu, ari ubutunzi bwacu, ibyo twita ko ari iby'agaciro byose tukaza tukavuga ngo ibyo mfise byose by'agaciro ni ibyawe. Iyo niyo symbole, iyo niyo signe ya soumission. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amina. Soumission, guca bugufi kuri uyu mwami, kuri uyu muntu adasanzwe. Narimviriye uku kuntu Yesu yavutse asuzuguritse, asanzwe, nsanga uburyo bwiwe bwo kuvuka busuzuguritse, busanzwe, buboneka ko yavutse vraiment nk'umuntu kweri wo hasi muto cyane ashoboka. Ntiyavukiye mu cubahiro gikomeye, ariko kandi caractère y'ukuvuka kwiwe mu bukene no mu guca bugufi cari ikimenyetso c'isi ajemwo, ukwisa ukwimereye. Yaje mu isi yuzuye icaha, abantu batandukanijwe n'Imana, abantu bari muri souffrance, abantu bamerewe nabi kubera ubuzima bwo gutandukanywa n'Imana ibihe bidashira, babayeho nabi. Haleluya. Ntiyaza ari umwami ari glorieux, ariko aza yiyidentifia canke yishushanya no kubabara kwacu no guhohoterwa kwacu kwa Satani, kuko yaratwononye atuzirikishije icaha. Aza asa n'ukwisi isa kugira ngo yishushanye n'umubabaro. Ariko ndaje kubabwira muri kino gitondo ngo niyagaruka ntazoza asakuje, ntazoza asuzuguritse, ntazoza akengeretse, ntazoza aje kwishushanya n'imibabaro yacu, ariko azoza mu cubahiro ciwe, azoza mu cubahiro ciwe, kandi azoza yiteguriye kugirira neza abagize gute, abatakengereye ukubaho kwiwe no kuvuka kwiwe no gupfa kwiwe no kuzuka kwiwe, ariko azoza ari umwami. Yoreka ndababwirega abantu b'Imana, iyi someni heze twagiye guhamba umwe mu bana bacu ngaha muri eglise, umukobwa w'imyaka 25. Ndavuga ngo Bibiliya ivuga yuko Yesu niyaza gutora ishengero, abapfuye bapfiriye mu mwami ngo nibo bazomubona ubwa mbere bakazuka, hama natwebwe abazoba bakumbure bakiriho igihe Yesu azoza gutora ishengero tukazoca tuduga ku bico tukumva inzamba. Mbega mwari mubizi yuko Yesu niyaza gutora ishengero? Mwari mubizi Yesu niyaza gutora ishengero, inzamba ikavuga, si abantu bose bazozuka. Hariho abazoguma ku mpanda bakaguma mu kaburi, kuko abazokumva inzamba bonyene bakazuka bakaja kumusanganira, n'abazoba bakiriho n'abazoba barakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo. Abandi ntibazomenya n'ivyabaye, bazoguma mu gacerere k'urupfu barimo. Bazozuka ubugira kabiri, uravyumva, agira cire amahanga n'isi yose igihano, uravyumva, abantu bagira batagwe mu muriro udahera w'ibihe bidashira. Nukuvuga ngo bazozuka muri urwo rupfu rwa mbere kugira ngo basukwe mu rupfu rugira kabiri. Urwo rupfu rwitwa rwa kabiri ni urupfu abantu bazotabwamwo kuri abo bose bazoba baravuye mu buzima bwabo, barakengere canke batahaye agaciro ngo bahe ubuzima bwabo Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo. Inzamba niyavuga twese ntituzoyumva, ariko ufise DNA ya Kristo kubera yamwakiriye akaba mufise mu buzima bwiwe, uwo niwe wenyine azokumva inzamba, abandi bazoguma mu rupfu barindiriye kuzuka kubw'urubanza bw'ibihe bidashira. Rero Yesu hazogaruka nk'umuntu wa mwensheri. Warubizi bantu b'Imana, ndashaka kuvuga ngo Bibiliya ivuga ikintu gikomeye mu Baheburayo igice ca mbere ku murongo wa mbere n'umurongo wa kabiri. Hébreux chapitre 1 verset 1 no kugera kuri verset 2. Abaheburayo rimwe mu gice ca mbere ku murongo wa mbere no wa kabiri. Muri iyo misi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashiriyeho kuba umurongo wa kangahe? 1 verset 1 à 2. Kera Imana yabaririye basokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Ati muri iyo misi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashiriyeho kuba samuragwa wa vyose, niwe yahaye kurema isi. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes,
Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Imana muri kahise ngo yatuvugishije ikoresheje abavugishwa n'abami n'abandi bantu benshi. Imana yakoresheje inzira nyinshi kugira ngo ivugishe ubwoko bw'abantu, kugira ngo ivugishe isi. Yarakoresheje abavugishwa kugira ngo Imana yimenyekanisha abantu. Yarakoresheje abami kugira ngo yimenyekanisha abantu. Yarakoresheje abacamanza kugira ngo yimenyekanishe ku bantu. Yarakoresheje abantu b'uburyo bwose bw'ubwoko bwose kugira ngo yimenyekanishe abantu. Nongereke kuri liste, Imana yarakoresheje n'abamarayika kugira ngo yimenyekanishe ku bantu. Ariko ngo muri iki gihe c'iherezo, Imana yashimye kutuvugisha ikoresheje canke iciye mu mwana wayo. Uwo onya ngo niwe samuragwa w'ibintu vyose. Ndashaka kubabwira ngo iki gihe turiko turahimbaza Noel, ndashaka kubenterpera mwebwe abakijijwe abamenye Yesu, ndagomba kubenterpera no kubibutsa yuko mu gihe c'iherezo Imana yahisemwo kuvugisha ubwoko canke abari mu isi ikoresheje umwana wayo. Ntituri mu gihe ca Mose aho Imana yakoresheje ba Mose n'abandi ba profete. Ntituri mu gihe ca ba Eliya Imana yakoresheje bajya abantu. Ariko saison n'igihe turimo ni gihe c'iherezo. Ni kubera ko iki gihe turimo ari gihe c'iherezo, nuko iki gihe c'iherezo ikizoranga igihe c'iherezo ivyo Bibiliya yita ibihe vy'iherezo. Ibihe vy'iherezo bitangurana no kuvuka kwa Yesu. Kuva umunsi Yesu yavutse twinjiye mu gihe twita igihe c'iherezo. Abavutse Yesu yarabayeho, twavutse mu gihe c'iherezo. Wombwira ngo iki gihe c'iherezo ni kirekire. Ni kirekire kuri twebwe, ariko ku Mana ifise umugambi ku bwoko bw'abantu, ku bari mu isi bose si igihe kirekire, ni igihe gitoya. Ariko kandi igihe c'iherezo ni igihe kigaragaza canke catanguye Yesu amaze kuvuka. Yesu ashimwe cyane. Amina. Haleluya. Ariko kandi bantu b'Imana, ndabona yuko rimwe na rimwe inyifato yacu n'ubuzima bwacu ntibukahateza kandi ntibugaragara yuko twebwe turi abantu b'igihe c'iherezo. Igihe c'iherezo c'ikintu cose kiregereje. Twebwe turi abantu b'igihe c'iherezo. Yesu igihe kimwe yaraciye umugani, aravuga ngo umuntu yari afise umuzabibu, ngo umuzabibu wiwe arungika abakozi kuwukorera kugira ngo bagwize possibilité z'uko umwimbu uba mwinshi. Ngo arungitse abakozi ba mbere mu muzabibu wiwe, abandi bantu barabica. Ngo bamaze kubica, sebuja canke databuja arungika abandi bakozi bagira kabiri, nabone baragenda bagiye kugira gute, bagiye gukorera wa muzabibu. Ngo nabone bashitse muri ako gace baricwa. Nyene umurima aca aribwira ati basi ko abakozi banje bose babishe, reka basi ndungike samuragwa, reka ndungike umwana wanje. Kumbure ninarungika umwana wanje baraza kubona yuko ntarungitse abakozi, baraza kumusonera basi. Nubwo batasoneye abakozi banje, baraza gusonera umwana wanje. Ngo nuko nyene umurima arungika umwana, arungitse umwana. Ngo n'umwana ashitse na wene bagira gute, ngo baramwica. Hama Yesu arabaza abantu ngo none mwibaza yuko nyene umurima azokora iki? Abantu baramwishura batisha azomasakra. Biro muceje utazomasakra. Niko bishuye Yesu atisha nimba bishe n'umwana, kwica abakozi byo kumvikana, ariko nimba barishe n'umwana. Ibi Yesu ariko ashaka gutanga akarorero ingene mu gihe ca kera yarungitse abavugishwa, bamwe bakicishwa amabuye, abandi bagaturirwa. Imana ariko irerekana le temps ingene Imana yagiye irungika abakozi mw'isi, ariko abakozi bose Imana yarungitse isi yagiye ibahojeta ibica. Haragera igihe Imana iravuga ngo sindungika umukozi, ariko ndungitse umwana wanje. Haleluya. Kugira ngo abari wazanira message abari mw'isi, kugira ngo abari we yizira. Haleluya. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo Imana mu gihe c'iherezo yatuvugishije iciye mu mwana wayo. Haleluya. Rero iyi Noeli itwibutsa ngo
Imana yashimye kutuvugisha biciye mu mwana. Umwana yariserukiye, héritier de toute chose. Haleluya. Wa wundi ebana atawundi, nukuvuga ngo andeore ya Yesu nta yindi plan Imana ifitiye humanité. Andeore ya Yesu nta wundi muntu Imana izorungika gukiza isi, nta wundi muntu azoza, nta wundi muntu turindiriye, nta yindi possibilité yuko abari mu isi bakira canke tugira ubuzima bwo kunywana n'Imana. Nta wundi muntu numwe azorungikwa. Hariho n'abafisa bo barindiriye ko nta numwe azorungikwa. Inyuma ya Yesu hazoza urubanza, niwe mukozi wa nyuma, niwe mwana wa nyuma papa yarungitse. Inyuma yiwe hazoza urubanza. Nico gituma twega abakozi canke abakijwe muri kino gihe c'iherezo dufise devoir na responsabilité yo kudahora ibijaye n'ico Yesu ari. Atari ibi gusa vy'amacelebration y'iminsi mikuru bifata izindi orientation. Ejo nabonye mu minsi yahera hirya ejo nabonye muri televiziyo yuko ubunya muri Arabie Saoudite badandaza ibintu vya Noel, bavuga ngo hasigaye hariho tolerance, terma Noel n'umunsi mukuru uri commercial n'ibiki. Je nama nibuka yuko imisi yose ku munsi wa Noel ikintu mukwiye kuvuga, n'ikintu mukwiye guposta, n'ikintu mukwiye kugaragaza, si ibintu by'akabebe kavutse caye kagize gute, ariko mukwiye kubwira abantu bose babegereye nabo muza gusangira saa sita n'abagira babasohokane mwambaye neza, nimwambara kugira selfie y'impuzu, nimwambara kugira statue ingene mwambaye neza fine. Ivyo byose nimwabiheza muvuge ngo mu gihe c'iherezo Dieu nous a parlé par le Fils. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Hariho message iri nyuma yo kuvuka kwa Yesu. Hariho message Yesu yajazanye. Iyo onya tugomba kuba abaporteur, tugomba kuba abaconducteur, tugomba kuba abaporteur, tugomba kuba abikoreye iyo message kuri humanité. Kuko hanze ya Yesu abantu ntibashobora gukira. Mwibuke ko Yesu yaje abantu bakomeretse bababaye barira. Nuno munsi uko imisi rushiriza kuba mibi, abantu barababaye bararira, abantu baradeprima, abantu bariyahura, abantu baragira gute. N'ubunya narumvise yuko mu gace ka Canada muri Quebec kubera Covid no kuba confine toya suicide yabaye nini kubera abantu kugaranwa igihe kinini na bamwe kubona ko imisi ya Noel bazoba bacugaranywe batari hafi y'imiryango. Naho uri kuri internet uri kuranyumviriza si umwanya wawe yo kudeprima n'ibindi, ngana kubwira ngo hari ubuntu bw'Imana bwa Yesu bujaye n'ibihurimo. Naho uri confine Yesu ntari confine. Yesu ashimwe cyane. Naho wugaranywe Yesu n'umwami araganje arategeka. Yaje kugira ngo abari mu mwiza bose, abari mu mwijima bakikujwe n'ingwara n'ivyago basubire kuronka ivyizigiro, kuko n'umuco w'amahanga n'ubuzima bwacu. Haleluya. Niwe mahoro yacu, niwe munezero wacu. Haleluya. Naho wugaraniwe mu nzu agakiza nikugaranywe. Naho wugaraniwe mu nzu Yesu ntaboshwe. Yesu aridegembya kandi arakora mu buzima bwawe, ashobora kuguhaza naho atabantu muri kumwe, kuko wewe nimba muri kumwe arihagije. Haleluya. Bwira mwicaranye, bwira nabo bari mu nzu yawe uti nta depression, kandi bagwe uti nta na suicide, kuko umwana yaratuvukiye. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana yatuvugishirije mu mwana wayo. Soma mu Bikorinto ba mbere igice ca 10 ku murongo wa 11 Efeso. Bikorinto ba mbere igice ca 10 ku murongo wa 11 n'umurongo wa 12. Avuga gute? Nuko rero uyumvira ko ahagaze 11 ariko ivyo byababaye ko kugira ngo bitubera akarorero, kandi vyandikiwe kuduhanura twebwe abashikwa ko n'amaherezo y'ibihe. Haleluya. Kubera ivyo bintu byarashitswe birandikwa kugira ngo bitwigishe kuri twebwe twashoboye gushika ku iherezo ry'ibihe. Ubutumwa bwiza bwaranditswe, aya majambo y'Imana yaranditswe, ibi byose twandikiwe tukabikigwa, ingene vya Yesu vyavugishijwe, ingene abantu bakera bagendanye n'Imana, ingene Yesu yavutse. Ngo ibi byose byaratwandikiwe kugira ngo bitubere iki? Bitubera akarorero. Kandi ngo vyanatwandikiwe ntibitubera akarorero gusa, ariko kandi binatwigishe, bitubere instruction. Nimba abantu bakera baranegirije Imana, nimba abantu bakera bapfuye nabi kuko batari bafise Imana, ibi byose twaravyandikiwe. Nimba abantu bakera bamye muri conflit n'Imana bakagira ubuzima bubi kuko bari barakengereye Imana, ibi byose ntitwavyandikiwe kugira ngo bibe histoire gusa, ariko twavyandikiwe kugira ngo bitwigishe natwebwe abiki gihe. Haleluya. Twaravyandikiwe kugira ngo bitwigishe, kugira ngo natwebwe aho baguye twebwe ntituhagwe. Nico gituma uno munsi shaka kubainterpera no kubatera kamo no kubasunikira gufatana na Yesu shengero ry'Imana.
ego benshi muri mwege ngaha kumbure mwaje ngaha muri kino gitondo mwarakijijwe, ariko kuba twarakijijwe ni kimwe, ariko kandi tugende kure dushinga imizi, duplonge muri uwo Kristo, dufatane nawe, kuko nimba ivyo yagiye avuga vyose biba, Imana yacu irakomeye kandi irahambaye. Kandi nimba turi mu gihe c'iherezo kigoye, uwo dufasha akadufata ukuboko tugaheza tukagira iherezo ryiza, n'uwo Yesu wenyene twahawe. Biba bibabaje iyo Yesu yatanzwe mu buzima bwacu, ariko ntatumarire ico agomba kutumarira, atari uko Yesu ari umunyantege nk'uno munsi, ariko ari uko twebwe tumuhaye akse nkeya ku buzima bwacu, tukabaho nk'abatamufise, tukihebura nk'abatamufise, tukagwa nk'abatamufise, tugahangayika nk'abatamufise, kandi tumufise, kandi ari l'Eternel tout puissant. Muze muraba amazina y'ukuntu bazomwita umujanama n'umukonseye wawe mu byo uri kuraca mu byose. Kubaho uri wikorana udafise uwo mukonseye ni perte, kuko ni cari. Baravuze ngo ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, n'umwami afise autorité. Kubaho utari kura beneficia ububasha n'ubushobozi bwiwe n'ubuhombe no gutakaza, kuko ku bitugu vyiwe hari ubutegetsi. Yesu ashimwe cyane. Baravuze ngo azokwitwa uhoraho Imana ishobora byose, l'Eternel tout puissant. Arahari mu buzima bwacu, ashoboye. Kubaho uri umukene ubushobozi bw'Imana mu buzima bwawe biba bibabaje cyane, kuko Imana yaradeploye muri Kristo Yesu ubushobozi bwayo mu buzima bwacu, kugira ngo ntitubabagoyigoyi ariko ducika abakomezwa. Yesu ashimwe cyane. Yaravuze ngo nzokomeza irenga riregarega, haleluya, nzorifortifia, nzokomeza ibiregarega. Umviriza abantu b'Imana, biraryoshe guprofita le maximum y'ico Yesu yakoze. Verset 12. nuko rero uwiyumvira ko ahagaze yiyubare ntagwe. 1 Pierre chapitre 1:20. Petero wa mbere igice ca mbere ku murongo wa 20. uwo yamenywe n'Imana kera itanguriro ry'isi ritarashigwaho, ariko yerekanwa mu gihe c'iherezo ry'ibihe ku bwanyu. Haleluya. Y'ibihe ku bwanyu. Ariko yerekanywe ku iherezo ry'ibihe ku bwanyu. Ndashakirija mu murisubira mevuti, yerekanywe ku iherezo ry'ibihe ku bwanyu. Yesu ashimwe cyane. Kuva kera yari yararemwe kandi yahawe kuganza ibintu byose, ariko ngo Imana ibonye ku iherezo ry'ibihe, ibihe vya nyuma bigeze, Imana ishira habona Yesu, haleluya, iramutwereka kandi imuzana ku bwacu. Ku murongo wa 21, mwebwe rero abo yahaye kwizera niyo yamuzuye mu bapfuye ikamuha ubwiza. Nico gituma ukwizera kwanyu n'ivyizigiro vyanyu biva ku Mana. Repose sur Dieu. Ivyizigiro vyanje muri kino gitondo, ivyizigiro vyacu shengero ry'Imana, ivyizigiro dufise uno munsi muri kino gitondo biva ku Mana. Nituri abantu gusa bari optimiste. Hari abantu bavuga ngo ifo kuba optimiste. Hari abantu babwira abantu ngo yango mu buzima ngo ifo kuba optimiste. Ubwa mbere na mbere ndakubwiye ko atamuntu umwe ashobora kudesida kuba optimiste. Ifo gufata, umviriza, hari abantu bavuka bari optimiste, hari n'abantu bavuka bari pessimiste. Ivyo biri muri karaktere yacu, nkuko bamwe bavuka birabura abandi bakavuka bari inzobe. Kandi nakubwiye ko n'abavuka canke n'abari optimiste suko bose ibintu byama bigenda neza. Ahubwo kandi abantu bari optimiste, uravyumva, iyo bahuye n'ibibazo babiviva nabi, kuko atavyo baba bari biteze rimwe na rimwe. Ariko umviriza, ndababwira ikintu kimwe, ivyizigiro vyacu bihagaze kuhoraho. Iyo ivyizigiro vyacu bihagaze kuhoraho, si optimism isanzwe yo muri ubu buzima, ariko ni Imana ibishira mu mutima wacu, kandi ivyizigira Imana ishira mu mutima wacu ntibibora, ntibitituka, ntibinanigwa, kuko ikivuga cose kiraba kandi kagiteramira. Nico gituma ndabifurije ngo mumenye ngo haleluya, uwo yerekanywe ku bwacu kugira ngo ivyizigiro vyacu vyubakire ku Mana. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Murongo nshaka kurangiriza ko uravuga Yohani wa mbere igice ca 18. Yohani wa mbere igice ca kabiri ku murongo wa 18. 1 Jean 2 verset 18.
bana bato ubu ni igihe cy'iherezo ubu ni igihe c'iherezo kandi nk'uko mwumvise yuko antikristo azoza kandi nk'uko mwumvise ko antikristo azoza n'ubu hamaze guseruka abantikristo benshi n'ubu hamaze guseruka abantikristo benshi nico gitumye tumenya ko ari igihe cy'iherezo nico gituma tumenya ko ari igihe c'iherezo mu gihe c'iherezo Imana yashimye kutuvugisha iciye mu mwana wayo Yohana nawe aratubwiye ngo bana batoya yavuze bana batoya siko niko yavuze petits enfants ni saha ya nyuma kandi nk'uko mwabyumvise ko antikristo azoza ahubwo ubuunya hahagurutse ba antikristo benshi shengero ry'Imana ndagomba kubeveya no kubakangurira shengero ry'Imana uretse ko isaha ya nyuma antikristo ariko arakorera mu ibanga kandi yahagurutse ibi byavuze Yohana yanditse igitabo hahenze imyaka ibihumbi nka 2 canke 2 bibura mu imyaka mike yaranditse avuga ngo mwarumvise ko mu gihe c'iherezo hazoza antikristo nimba ukuvuka kwa Yesu kwatangaje ibihe by'iherezo uko turushiriza kwiyeruanya ku itariki ya Yesu yavukiyeko niko ibihe by'iherezo birushiriza kutwegera twebwe rero abicaye ngaha muri kino gitondo turi abantu bo mu gihe kigoye wombwira ngo uriko uradutera ubwoba kuri Noel kazi yako uravyumva ariko kandi jewe nshaka kubwira ukuri kuko ijambo ry'Imana ni ukuri bwana sifiwe sana igihe c'iherezo kirarushije kutwegera kuko antikristo ariko arakora jengira ndababwire yuko imwe no mu mabanga ya antikristo mu buryo bwiwe bwo gukora ni nuko kuntu afarsifia Noel ni nuko kuntu mwese jo bunda abana banyu barangiza amashuri bariko babambika amashapo ya Père Noel ni nkuko kuntu no kuri Noel hari abantu ngaha baza bambaye vya bishapo ibi byose antikristo ashobora kubikoresha aya madekoro ibi bintu byose antikristo ashobora ibintu byose bishobora kuza bikaduhisha message iri réel yo kuvuka kwa Yesu bikagira ampleur niniya uravyumva ivyo je nivyo nita ko biri danger bababwiye bavyeyi ko mufise responsabilité ya education nimba abana biga ku ishuri babagirira ivyo bintu bakabakorera ivyo bintu mbega mwege muratanka abavyeyi mukibutsa abana message iri derrière Noel yariyo kugira ngo nibaze guserebra ujya mutama ejo bundi nabonye publicité muri televiziyo rekana ko antikristo yafashwe bambe ntuzeya Père Noel yagwaye covid uravyumva yari publicité imwe merekana agwaye covid uko uravyumva ariko kandi inyuma y'ibi byose isi gerageza kuzana ama message menshi anyegeza ico Yesu ari mwebwe nk'abakristo mufonctiona muri iyi monde ifise izindi influence mugomba kumenya nkuko Yohana yavuze ngo bana bato mumenye yuko mu gihe c'iherezo turi ku isaha ya nyuma antikristo ariko arakora kandi ngo si ivyo gusa si antikristo gusa ngo niba antikristo benshi bahagurutse umanutse fo avuga message iri grave akavuga ngo kandi abo ba antikristo bava hagati muri twebwe bisobanura ngo ikintu cyose kinyegeza ico Yesu ari ikintu cyose inyuma mu mutima wawe ibwina cerekana ibindi bintu kigakasha uruhara n'igikorwa ca Yesu Kristo ibintu byose bizana na message y'ubutumwa bwiza ariko bitamplifia igikorwa ca Yesu n'icari nukuri mumfashe dukomere amashi abigisha b'abana bacu Yesu ashimwe cyane haleluya kuko aba bana bimwe mu bintu bavuze hariho n'abakuze mutabizi sivyo ariko barabigisha bakabaha iyo programme iri deep ikagira gute uravyumva rimwe biba bigoye kubera iyo concentration canke nibiki ariko kandi biri important yuko kurunganwe kurundi haleluya kuko bajya abana bobo aho bariko baraja ni habi kurushaho twege duteye uyu munsi kuko isi rikirononeka uko imyaka igenda niko antikristo nibanga giwe rija habona rishigwa habona Bibiliya avuga ngo uko umunsi w'iherezo wegereza niko iminsi izorushiriza kuba mibi ibi rero biramfasha bikambwira ngo natwebwe nk'ishengero ry'Imana twega bakijijwe atari abavyeyi gusa atari no kubw'impamvu zo kweduka namwebwe mugomba kuba abantu bashinze imizi mu byo mwemera no mu byo mwizera kuko ivyo nivyo bizocika force yacu mu gihe turiko turagwana n'ivyo tugwana kuko isi iriko iratituka kandi iriko irashirana n'ivyayo haleluya Yesu ashimwe cyane
Bwana asifiwe sana. Namwe bakristu uno munsi mwaje gusenga kuko nka ku munsi wa Noel twongerejemo intebe 200. Namwe mwaje gusenga kubera turi ku munsi wa Noel. Ndashaka kubabwira ngo nukuri iyo ngeso muyihebe mu izina rya Yesu Kristo. Mbwira mwicanye ko usanga ari muti ntuzusubire. Aba bana batwigishije baratubwira ngo ntitwahamagariwe kwakira idini. Iyo uri umuntu asenga ku minsi mikuru gusa uba uri umunyedini, kandi mu buryo bw'impuhemu ntukomera, mu buryo bw'impuhemu ntugaburirwa, mu buryo bw'impuhemu ntufungurirwa bikwiye. Ntuza mu nyigisho za Bibiliya, ntuza mu minsi yo gusenga, ugasohoka ku munsi wa Noel nk'uko umengana umunsi mukuru wego w'abana. Ariko kandi bibuke yuko Yesu ntiyaje kugira ngo tugirire iminsi mikuru abana. Yesu yaje kugira ngo akize amahanga, adukure mu buja bw'icaha kidutuma tudashobora kuzobana n'Imana ibihe bidashira, atuvane munsi y'ubutegetsi bwa Satani. Ico camuzanye. Ni vyiza kugira iminsi mikuru igihe ico Yesu yaje gukora camaze kwiyubaka mu buzima bwawe. Ariko kandi fréquentation yawe, ubusabane bwawe n'Imana, umviriza mugabo mugore mujene waje kuri uyu munsi wa Noel. Aba bantu twasomye baba majusi baje bikoreye inzahabu n'amafeza baze gushikanira Yesu, baje kumuhimbaza, bagira ibirometero n'ibirometero, bashira n'ubuzima bwabo muri risque. Kuko Yesu aramerita yuko duhagurukana n'inguvu zacu zose tukaja kumwiyagurira no kumwihebera no kumwiha. Yesu ntashobora kubumbwa n'iminsi mikuru ya Noel, ntushobora kumuha, ntushobora vraiment. Umviriza, yavukiye mu ruhongore rw'inka, no mu ihoteli barabuze icumba cabo. N'igihe yavuka birantangaza muri no myaka kweri, uravyumva, hari gihe nimvira nka Maria vraiment. Ariko Maria yaza kuvyara Yesu muri no myaka, urabizi ko ubunye ugiye kuvyara abantu banza kugira baby shower. Wazi ko muri iminsi ugiye kuvyara badekora icumba, bamaze kumenya karagahungu canke agakobwa, bakagisiga ama bleu canke bakagisiga ama rose. Uravyumva bivaye n'akana kazovuka kariko. Erego uyu munsi nimba twebwe abana bacu tubavyara uko twasize uturangi, ako gahengwe tugahabwa nuko Yesu wewe yavutse nabi kugira ngo twebwe tubeho neza, yuko we yatanze ikiguzi kugira ngo twebwe tube dufise ibyo dushobora kwishimira. Yesu ashimwe cyane. Hama rero akagira rero akabakamugira rero baby shower. Ibintu bishashe birandyohera. Narabonye na baby shower yo muri Etats-Unis yoyo no muri Amerika du Nord, narabonye ari hatari abantu bagira ibindi bintu bikomeye cyane, sivyo? Ntibirashika ngaha bigira bishike ndabazi. Uravyumva? Uko uravyumva urabona. Hama rero ukabona umumama afisinda, mu minsi yiwe yanyuma gaca bamufotora gaca. Uravyumva? Hari abatabizi basigurira. Urabona umwana agira avuke turamuserebra, tukagira gute, tukagira photoshop, ba photographe bararonse irindi soko, papa na mama bakagira gute, papa gafata inda ya mama. Uravyumva? Abandi bakagira gute, abandi bakagira uku. Uku niko abana basigaye bavuka. Ariko muri imagine Maria pression yari afise. Umumarayika aza nabajije n'Imana, rega Mana ko umumarayika aza kubwira Yosefu ngo hungana umwana, hunga kuko Herode agira mwice. None Mana ko utafashe Herode ukamuzirika amaguru karinda kubwira Yosefu ahunge. Yosefu ni murabe struggle ujya mu peti yavukiyemo vure. Nta foto, nta baby shower, nta couleur, mwibaza ko abungere bagasanze kambaye bleu, rien. Ngo bagafutse ibintu by'ivyatsi byo gufuka nyene, uravyumva les parties intimes, akarakana malheureux kandi kanavutse mu gihe hakanye. Ariko kandi murabe uyu muntu aho yaravuye n'icari, mugende musome Apocalypse murabe gloire afise, mugende murabe iyo processus Imana icamo kugira ngo iturondere, mugende murabe ico kiguzi Imana yatanze, ha mujya mu mwana wayo tukamubufa kumusaraba, tukamugira ibrochette. Bandugu bapendo, abantu bazopfa badakijijwe bazohona nabivure. Imana ndababwira, murambwira abantu ikigoye suko Yesu wamuciriye ko canke bamuhamvye ku musaraba. Ikintu cambere kigoye ni Yesu kuva mu cubaro ciwe akaza kwigira umuntu. Ndababwira yarakengeretse, yarasuzuguwe, yarononekaye.
il est descendu uravyumva kuri niveau iri hasi ya mbere ibaho nimwashika mu ijuru nzobibibutsa turi muri cafe hariya uravyumva tuzobiganira vraiment jarige mpora mbwira Imana iyo uza kuduha tukaja mu ijuru rimwe na rimwe tumeze gutya anye naho uzoduhindura imiribiri tukagwa twimvira nk'uko abantu bisi biyumvira hama rero tukagenda ahantu muri plage yo mu ijuru canke mu ikawa yo mu ijuru tukagira commentaire vraiment ati ya aha hantu turi ikicubahiro c'uyu mwami tukabanza tukavyimvira nk'abanyamubiri tukabanza tukabona nibaza ko Imana izoturekeza ko nimba tuzoyihimbaza nuko tuzatwibuka aho yatuvanye ko turi bakavakure tuzoshika turi bakavakure mwese mu ijuru no yanyu ni kavakure despina na kavakure uravyumva tuzoba turi bakavakura abantu bacitse ku icumu nitwamubona mu cubahiro niho tuzomenya yuko vy'ukuri kuvukira muri rwa ruhongore ejo abana bararudukiniye Mariya bihaka kwanga nuko yinjirayo ariko ndababariye ikintu kimega abantu b'Imana umviriza Imana yacu iramerita ko tuyubaha vraiment iramerita ko tuyiha icubahiro iramerita ko tuyiyegurira vya vrai Yesu ashimwe cyane amina kuko umviriza kuva imbere y'ibihe Imana rero yaramutegekanije hama ku iherezo ry'ibihe Dieu l'a manifesté pour nous no musi ndangiza ndagomba kukibutsa nakubwira ngo uyo yaserutse mu bihe vy'iherezo turi shengero ryo mu bihe vy'iherezo turi abantu bo mu bihe vy'iherezo tugomba gukora igishoboka cyose kugira ngo uyu mwami amenyekane nk'uko abana baturirimbiye ngo genda mu bivuge ku misozi ni message babivuze ngo genda mu bivuge ku misozi ni kuvuga ngo ni message yo gutanga naho atabantu bo bahari no kubwira la création y'uko umwami yavutse ko Yesu yavutse c'est un message nimba rero duhamagarirwa kubisemerera ku misozi a plus forte raison tugomba kubibwira abo tuzi abo dukunda abo tuza gusangira saa sita abo tuza gusangira ku mugoroba abo muzohura muri indwi abo muzohura muri iki gihe cyose genda ubabarire yuko hariho umukiza yavutse kugira ngo aduhe ivyizigiro vy'ibihe vy'iherezo kandi aduhe n'ivyizigiro haleluya vy'ibihe bidashira haleluya nta burenganzira nta n'igituma abantu bari bakwiye kubaho nabi nk'abari mu buja asangwa uyu mwami yaravutse kugira ngo adukize akaga kangana gutya duhaguruke dusenga Imana haleluya haleluya Yesu ashimwe cyane hagurutse uwo muntu mwicane mubwire uti kandi bonani haleluya Yesu ashimwe cyane itangazo ngira mvugenza kurivuga mwese muhagaze ni haba hari uwicaye ntimutaha kandi ndazi ko mufite byinshi mugira muje mwese mubyaguruke ku ntebe zanyu itangazo ngomba kugira Bwana sifiwe sana Yesu ashimwe cyane haleluya muri life center tugiye kurangiza umwaka kandi nimba umaze kubirunguruka gato cyangwa ukabibona twebwe n'ukuri turi abantu turi shengero riserebra turi shengero ryohererwa Imana turi shengero rihimbaza bonane yacu rero ebana oya nigikoranye c'amasaha 9 cyo kuba imbere y'Imana Yesu ashimwe ndazi yuko muri eglise muri uno mwaka wa 2020 twaronse abakristo benshi bashasha batazi imigenzo yacu n'imico yacu rero nk'abamambre ba life center twebwe umugenzo wacu vraiment nituzi kujyama kuri bonane kiretse hari impamvu z'umutekano mu gihugu zatumye tutemererwa gukesha ariko twaramaze kuronka autorisation y'amakesha ya 31 urusha turagwicaranye turarumaranye isomene zibiri Yesu ashimwe haleluya rero kuri bonane tuzoba turi ngaha ejo nabonye muri Noel turiko turaserebra ngaha imbere mbona abadamu Imana yahaye abana mbona n'abandi bantu nzimana akoreye bitangaza muri uno mwaka baje gutamba imbere nane nca nibuka yuko Yesu muri uno mwaka yaduhaye ikibanza cacu abandi bose bariko baravuma umwaka abandi bose bavuga ko 2020 ari umwaka wabaye mubi bakawuvuma ariko kandi muri uyu mwaka witwa katari mwiza ku bandi bantu benshi Imana yatweretse ubwiza bwayo haleluya ubwiza bw'Imana bwaragaragaye mu buzima bwacu nka eglise rero ndashaka kubwira abatama bari hagati yacu kuko abatama bashasha kwa twe abatama bacu baba ancien bose kuri bonane baba bari ngaha barakeje ariko n'abatama bashasha n'abandi batabimenyereye n'abandi barambirwa kare
ndabatumiye mu makesha vrema tuzoba turi ngaha dushima Imana kuri 2020 irangiye mutari confine mugenda ku kazi mukora kandi mudafite na covid. Haleluya Yesu ashimwe cyane bwe mucete Imana yadukoreye ibitangaza vrema. Haleluya. Iyi niyo 2020 yacu. Abandi badakorana twege dukorana, abandi badahura twege duhura. Ibi bintu ni Yesu yabikoze. Ibintu ni Yesu yabikoze turaneze. Haleluya. Imana yadukoreye ibikomeye. Warubiziga abantu b'Imana ndabahi ibanga ryo gutazi. Je kuri bonane ndatazira Imana amasaha 9 kuri bonane sinicara korane gihera magazi 9h. Ariko narizi ikintu kimwe none ko 30 hari ndandika ngiyumvira hama nkamuharande vu satani nkamubwira ni satani ro 30 tuzoba turi hari. Satani ari mu bikoresho bimfasha je gutazira. Iyo nibutse akaryo yahomvye, iyo nibutse ibyo atashoboye yashaka gukora, iyo nibutse imipango y'ibitashitse, arampa igitoro cyo guhimbaza. Rero tuzorangiza umwaka turi ngaha duhimbaza Imana. Amen. Yesu ashimwe cyane. Muze mufungura ibyo kurya bike kuko nta bintu by'imibe urumviriza. Hama ikindi kigira kabiri muze mwambaye ibintu biba protege imbeho kuko ngaha harakanya. Muze mwiteguye ko imiduga yose izoja muri kijya gipangu hajya hose hazoba hari abantu ibikoresho birahari abantu bariteguye tuzogira amakesha yo kuvuga ngo tuje guhimbaza Imana irabereye guhimbazwa tuzoza no guhimbaza n'Imana n'ivyo itakoze ariko ntaco wabaye. Haleluya. Kandi yoyo ikorana na 2020 yoyo nta mwanya uyitegeka yoyo ntiri munsi y'imyaka yoyo iri hejuru y'imyaka ni maître des temps et des circonstances. Yesu ashimwe cyane. Mwabyumvise abantu b'Imana itangazo mwabyumvise. Haleluya. Jewe vraiment ndashuje. Amina. Haleluya. Bo dimwe namashuye bona namashuye kurangiza umwaka tuzoba dushimira Imana ngene umwaka urangiye tuzoba kandi duprofetiza no kumwakuza. Amen. Haleluya. Dusengera umwakuza twiyegurira Imana ku mwaka ukurikira tuvuga ngo Mana nimba amezi 12 nimba 365 jours waraduproteje uramerita yuko umunsi wacu wa mbere prome yacu tariki yacu ya mbere y'ukwezi kwa mbere kwa 2020 tuba turi imbere yawe tuba turi mu nzu yawe umwe wese akwiyumvira tukwishikiriza tukwiha twega amakesha yacu kiba ari gitondo cyo kwidedia no kwikonsakra ku Mana cyo gukonsakra umwaka isaha yacu ya mbere ya 2021 tuba turi imbere y'Imana. Haleluya. Tuvuga ngo Mana isaha yacu ya mbere turi hano ha. Abazofatwa n'itiro ntaco muzotaha ariko turagomba kuba turi ngaha le 31. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Ni bande baheje kubyimvira bazi ko bazoba bari bahari. Ndashaka kubona amaboko yabo. Haleluya. Imana izobashoboze izobazigame ntihagire umuntu apfa mu muryango ntihagire isanganya mugira ntihagire ico mutakaza ukozi ntaturire impuzu zo kwambara. Turabyumva uhoraho atuwe kugira iherezo ry'umwaka neza muri kino gihugu cacu mu gisagara cacu mu mpande zose mu misozi ruguru. Haleluya. Mudayimoni w'urupfu amasanganya mu mpera z'umwaka ibitero byo mu mpera y'umwaka ibigwara n'ibyo Satani ahagurutsa kugira ngo nawe natanga ibicaniro vyiwe mu mpera z'umwaka ndabisambuye mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ndabisambuye mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya.
haleluya. Yesu ashimwe cyane. Dimanche yahera barababwiye ko tuzoba twambaye umwambaro, ntidufise impuzu nyinshi, dufise ama-t-shirt menshi, twaragiye dufise ama-t-shirt agurishwa 10,000, ahandi agurishwa 25,000. Twarabahaye nimero ya telefone mwandika ko 15 na 25. Twarabahaye nimero ya telefone 79 739 739 76 738 738. Abashaka kugura iyo mipira en fonction y'uko ushaka polo canke t-shirt, dufise quantité limité, si nyinshi cyane. Hariho benshi bamaze kwiyandikisha ko mwandanye mwiyandikisha, nimwarenza quantité abatazoyironka azoba ariyo yiyandikishije un peu tard. Haleluya. Tuzoba twambaye thème de l'année ya 2021, kandi ni naco gitondo cacu dutanga ijambo ry'umwaka tuzohagarara ko Imana yashize mu mutima wacu, tugomba guhagarara ko mu ntango z'umwaka canke mu rugendo rw'umwaka wose wa 2021. Haleluya. Ndashaka rero udugije ibiganza, ndagomba gusenga fatiye ku ijambo twize kuri uyu munsi. Mu gihe c'iherezo Imana yatuvugishirize mu mwana wayo. Haleluya. Ndagomba gusenga kugira ngo message y'umwana wayo, message Imana yaduhaye, message Imana yahaye isi. Haleluya. Usaba uti Imana ndagomba ndushirize gutahura ico uri kuravugana naje muri rugendo rwanje. Haleluya. Si tu me parles par le Fils et non pas par les prophètes, nihe message Yesu amfitiye uyu munsi, nihe message uyu munsi. Haleluya. Yesu afise ku buzima bwanje. Usenga usaba Imana uti Imana vugana nanje, vugana nanje. Haleluya. Hari ivy'Imana irikira kubarira, hari ivy'Imana irikira kubira mu mpera z'uyu mwaka wa 2020, hari ivy'Imana imaze igira irikira gukomunika, hari ivyo uri kuragwana navyo, ariko kandi message yose Imana irikira kubarira si yazanywe n'abantu, si yazanywe n'abamarayika, si yazanywe n'abami, si yazanywe n'abaprofete, ariko nayo Imana yakurungikanye iciye mu mwana wayo. Ni umwana wayo en personne ariko arakomunika umutima wawe. Usenge uno munsi muri kino gitondo uvuga uti Imana mfasha Mana kumva, mfasha Mana gutahura. Haleluya. Mfasha Mana kumva ico uri kuravugana nanje. Haleluya. Mfasha kuvugana. Ndashaka umwe wese yisengere avuga ati Imana ndagomba gusezisa lo message, ndagomba yuko ibyawe bitancika nkuko abantu baciswe n'ivyo kuvuka kwa Yesu, igihe kikabarengana akavuka batamwiteguriye. Nande sigomba ko Yesu azogaruka ntavyiteguriye, ako ndagomba kuprepara umutima wanje mpwemu yera, ndagomba ko umutima wanje uba prêt kugira ngo wakire Yesu, kuko niyaza ntazoza yinyegeje nko muri ryajoro uko yaje, ariko azoza mu cubahiro. Ndagomba kuba muri babandi bazokumva ijwi ryiwe. Musenge umubwire uti Imana ndagomba kumva ico kurambarira, ndagomba communiquer n'umutima wanje. Haleluya. Haleluya. Turiko turasenga, ndagomba kuvuga ngo nimba uri no ngaho utarakira Yesu mu mwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, uzi yuko wopfa uno munsi utogenda mu ijuru, uzi ko uno munsi upfuye utogenda mu ijuru. Nimba uri ngaha waje gusenga muri kino gitondo ukavuga ngo uyu munsi nanje ndagomba kwakira Yesu mu mwami n'umukiza w'ubuzima bwanje, ndagomba uze ngaho imbere ndagusengere aho uri, atasoni, atamuntu utinya, ariko kandi kugira ngo wewe na wewe uje mu mahirwe yuko uzobona Yesu niyaza gutora ishengero. Nimba uri ngaho ukaba utaramwakira, ndagomba wewe kuguhamagara uze ngaho imbere. Igihe abandi bose bariko barasenga, wewe ndagomba kugusengera uza ngaho imbere uvuga ngo uyu munsi ndahaye Yesu ubuzima bwanje nk'umwami n'umukiza. Haleluya. Nurabe abakwegereye, iyi ni decision yawe ugomba gufata wenyene iri personnel. Ushaka kwakira Yesu aze ngaho imbere uvuga ngo uyu munsi ndagomba guha Yesu ubuzima bwanje, ndagomba kumwakira, ndagomba kumwiha, ndagomba ko ab'Imana yanje, ab'umwami wanje aze ngaha. Uvuga uti ndagomba kuva mu nzira zanje z'ibyaha, ariko niyegurire Yesu mu mwami n'umukiza. Urakoze kuza wewe, ntutinye, egera ngaho imbere. Nimba hari undi ari ngaha avuga ngo uyu munsi ndagomba nanje guhura n'uwo Yesu kugira ngo nzobane nawe ibihe bidashira, uze ngaho imbere. Urakoze nawe uri kuraza hariya hanya. Haleluya. Abandi mwe mubandanye musenga, nabatumye mwega abandi mubandanye musenga, mwisengera muhamagara Yesu mu nzu zanyu, muvuga ngo Mana barira Mana, vugana nanje 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 Mana. Abandi mubandanye musenge bati Mana mvugisha Mana. Haleluya. Haleluya. Kaze 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 mwese. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Haleluya. Amina. Amina.